Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ni umunsi w'Imana. Ndakwipfurize kubandanya uraruranirwa no mu vyo uriko urarangura uwo munsi w'Imana nyene. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza ndetse naho udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane mbaha ikaze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi, hama ikabibashikiriza mu buryo butosoye kandi butomoye. Nibiba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'umutekano, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hirya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza, hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye. Mu ntara ya Makamba na Rutana, indongozi za CNDD FDD ziheruka gutorwa hakurikijwe indinganizo nshasha mu vy'intwaro zagirizwa kuba ataco zishoboye. Kubw'amasoko muri CNDD FDD mu ntara za Makamba na Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, zimwe mu ndongozi z'uwo mugambwe ziheruka gutorwa mu makomine amwamwe ntizishoboye amabanga yazo. Ayo masoko atanga akarorero k'abatowe mu makomine ya Makamba agizwe na Makamba, Kayogoro ndetse na Kibago, ndetse yewe na komine Musongati igizwe na Giharo, Musongati ndetse na Mpinga Kayove. Kubw'abanywanyi ba CNDD FDD muri ayo makomine, amatora yari ashimikiye kw'ivangura ridasanzwe ryakozwe n'ibiconshoro vya CNDD FDD muri ako karere. Nk'akarorero muri komine Makamba nta n'umwe ari mu biro vya komine arenza urugero rw'urupapuro rw'umutsindo rwa AD, niko batomora. Akarorero ni umushingamateka Zache Misago yatowe muri komine Kayogoro afise urupapuro rw'umutsindo rwa RPD6. Icegera c'uwo munyamabanga Japhet Ndikumana nawe nyene afise impamyabushobozi AD yo mw'ishure ry'ubuvuzi. Uwurongoye imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ni uwitwa Fudi, yageze mu mwaka wa kane w'amashure matoya. Abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Makamba bakaba bavuga ko amatora yaranzwemwo utunenge kw'iterabwoba ry'abegereye Reverien Ndikuriyo. Umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD asanzwe ari imvukira ya komine Kayogoro, akaba ari Somambike wa Zache Misago. Bagiriza Zache kuba hatakarangamutima ko kunywanisha abantu afise bivuye ku nyifato yama yerekanye igihe yari musitanteri wa komine Kayogoro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ku bw'ayo masoko nyene mu mugambwe uri ku butegetsi, Zache Misago yanifatiye mu gahanga mbere abanywanyi ba CNDD FDD muri komine Makamba. Umunsi atorwa abita ko badashoboye kuko batashoboye guca amagara abanywanyi b'iyindi migambwe. Muri komine Musongati ni Renova Hakizimana afise D6 yanabaye umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD muri komine Giharo imbere yo gushira hamwe amakomine ya Giharo, Musongati na Mpinga Kayove mu ndinganizo nshasha. Nubwo biruko ariko icegera ciwe Bernard Niyibizi afise impamyabushobozi ya kaminuza, ariko abanywanyi b'uwo mugambwe muri komine Giharo babona ko uwo munyamabanga w'umugambwe muri komine ataco ashoboye baravye ivyaranze ibiringa amaze ku burongozi bwa CNDD FDD muri iyo komine. Abagenzi biwe muri uwo mugambwe bamwagiriza gutoteza abo batavuga rumwe no gufata ingingo z'agahotoro mu mugambwe wiwe, aho babona ko ako kahise kadahumuriza. Bagiriza buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga na Sylvain Nzikoruriho
umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara kuba baragize uruhara mu itorwa ryiwe kuko bamukoresha kugira ngo bagumane ibibanza vyabo. Renova Hakizimana nawe nyene haragirizwa kuba yarapfunze ku karenganyo imiryango myinshi y'abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi, mbere n'abo muri CNDD-FDD batemera ivyo akora. Abandi barahunze komine ya Giharo kuva agiye ku burongozi bw'uwo mugambwe muri komine. Amahuriro yo ku rwego rw'amakomine ya CNDD-FDD mu ntumbero yo kwisunga indinganizo nshasha mu ntwaro yabaye ku wa 19 Myandagaro guheze. Indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi bavugwa muri iyi nkuru ntitwabatoye, abandi nabo ntibashimye kugira ico bavuze kuri ivyo bagirizwa. Ariko uburongozi bwa CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu bwarikeje ku kuntu ayo makoraniro yagenze. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Mahama mw'ikambi ihaye indaro mu gihugu c'u Rwanda, impusha zo kugendesha ivyuma zatswe ku barundi bunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki. Gasopo yaratanzwe na komiseri w'igipolisi mw'ikambi ya Mahama haraheze iminsi. Abafise impusha zo kunguruza ivyuma mw'ibarabara zitangirwa mu Burundi bafise gushika ku wa mbere Gitugutu kugira ngo babe bazikuyeko. Uko kugabisha ni guhumuriza impunzi, ni ukuvuga abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki nyene. Mu nama yari yatumiwemwo abanyonga amapikipiki bose mw'ikambi y'impunzi ya Mahama mu buseruko bw'u Rwanda, niho iyo ngingo yatangarijwe. Ikintu kimwe nico cari ku rutonde rw'ivyigwa: kubuza impusha zo kugendesha ivyuma zitangirwa mu Burundi. Mufise ukwezi kumwe n'igice gushika ku wa mbere Gitugutu kugira ngo mugende mufise izo mpusha zo mu mpapuro, ibizigize bidasomeka ku buhinga bwa none dukoresheje amamashini yacu. Niko vyashikirijwe n'uwo mukomiseri w'igipolisi imbere yo kumenyesha ati amanyanga mukoresha mu kuronka izo mpapuro haramaze kumenyekana. Abunguruza abantu ku mapikipiki basabwe kwiyandikisha mu gipolisi, bahamagarirwa kwiyandikisha mu gipolisi kiraba uruja n'uruza mw'ibarabara mu Rwanda mu ntumbero yo gukora ikibazo gutyo baronke impusha zo kugendesha ivyuma zigezweho z'u Rwanda. Mw'ikambi ya Mahama ukunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki hagati ya Kirehe n'ikambi bibeshejeho imiryango myinshi. Abandi bava Kirehe berekeza ku rubibe rwa Tanzania mu Rusumo ku birometero 30. Ipikipiki zitari munsi y'ijana zirataha aha mw'ikambi buri mugoroba. Abenshi baratunzwe n'urwo rudandazwa. Ivyo ntivyemezwa n'umwe mu bunguruza ipikipiki i Mahama. Nk'uko tubandanya tubisoma ku rubuga rwa SOS Media Burundi, abo vyega basaba igipolisi gusubiramwo iyo ngingo no kubaha uruhusha rudasanzwe kugira ngo babandanye bakoresha izo mpusha z'u Burundi kuko ari impunzi. Turibaza icahindutse kuko tuzikoresha kuva mu mwaka w'2015 kandi turacagengwa n'amategeko y'impunzi. Twarazananye izo mpapuro kandi twategerezwa kubandanya dukora uko nyene, uko akaba ariko babona. Urupapuro ruzimvye. Abandi basigura ko uruhusha rwo kugendesha ivyuma rugoye kuronka. Gukora ikibazo bisaba kuba warakurikiranye ivyigwa mw'ishure ryigisha kunguruza abantu n'ibintu. Ikindi utegerezwa kwiyunguruza uja Kigali canke mu micungararo yaho. Ivyo vyose bisaba uburyo kandi atabwo tugira kuko duke turonka ntitunakwiye kugira ngo tubeho. Uko akaba ariko abo bamotari basaba. Ku ruhande rw'igipolisi ngo kiriko kibahimiriza kurondera impusha z'u Rwanda kuko abo barundi bashobora kuja kunyonga amapikipiki mu bindi bice vy'igihugu. Ico gipolisi gisigura ko kigomba kugabanya ibitigiri vy'amasanganya kuko vyibonekeje ko abenshi muri bo batazi kunyonga neza ivyuma kandi batazi amategeko y'ibarabara. Igipolisi cemeza ko kigiye kuzogira umukwabu inyuma y'ico kiringo kugira ngo kirabe nimba iyo ngingo yarashizwe mu ngiro. Ihadabu y'ibihumbi 50 y'amanyarwanda hazotangishwa uwutazoba yabikurikije. Uko akaba ariko kigabisha. Ikambi ya Mahama womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 55 zigizwe ahanini n'abarundi bahunze uruhagarara rwo mu mwaka w'2015 rwatangujwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi mukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene.